waduhaye kubona uno munsi ukatuvyutsa turi bazima tukaba twashoboye kwitabira akamo ko kugurura mwami rino vuriro. Nushigwe hejuru, urabikwiriye wewe wazanye iyo yerekwa ku musavyi wawe kugira ngo ca gikorwa wakoze Yesu Kristo wari yakubaguwe n'ibisuma ukamujana aho bamuvurira. Bivuga ngo ntivyari bikunaniye kumuvura, ariko washatse yuko umwana w'umuntu na wene akora ico yahamagariwe gukora. None turahamagaza mpemu wawe kuba muri kino kibanza, agire icyo akoze ku muntu wese, programe yose ayifate mu minwe, arongore abavuga amajambo bose, maze ikizokurikira cyose, kuko abaganga bavura wowe ugakiza, uzugaragare nk'Imana muri kino kibanza, maze bamenye yuko ari we watanze iyerekwa, maze icyubahiro n'inganji bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nyakubahwa mwaserukiye umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza Nyaganda sida, banyakubahwa mwese batumira bahire. Kimwe mu bituma igihugu gitera imbere ni uko abenegihugu baba bafise amagara meza. Leta y'u Burundi irongowe na nyir'icyubahiro General Major Ndayishimiye Evariste bituma rero ubuvuzi butera imbere mu kuronsa abenegihugu amavuriro n'abavuzi babinonosoye. Yama kandi ahimiriza ababishoboye mu mikorere yabo yose no mu twigoro twabo twose kugira ngo bateze imbere ico gisata kijanye n'amagara y'abantu kandi no bindi bisata bitandukanye. Yama ahimiriza imvukira zibishoboye guterera mu iterambere ryaho bavuka. Ako kamo imvukira zo mu gisagara ca Bujumbura zimwe zarakumvise. Mwitegereje hirya no hino hari imigambi itari mike iriko irashigwa mu ngiro. Nico gituma fashe kano kanya kugira nkeze ndongere nshimire cyane bimwe bivuye ku mutima umupfasoni muganga Ntiranyibagira Jean d'Arc kubona umugambi yiyumviriye yawushize mu ngiro mu ntumbero yo gutera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'amagara y'abantu muri kano karere k'ubuvuzi ko mu burengero bw'isagara ca Bujumbura. Mumfashe rero mwese tumukomere amashi. Bashinga nayo bafasoni batumira bahire. Iri vuriro rizogira akamaro abenegihugu bo muri quartier Muyaga, ariko nabo micungararo bazohivuza. Mbere namye numva banavuga ko n'abanyamahanga bazoba baza hano kuhivuriza. Ibyo byose nico kivuzo cyacu kandi nibyo tubifuriza mwese. Ariko murabona ko hari abaharonkeye akazi. Ni ukuvuga yuko bano uyo mupfasoni twavuze afatanije n'abakorana bahaye akazi abenegihugu kugira ngo nabo bashobore kwisununura mu miryango yabo. Kuvyerekeye impanuro no kubakeza, mboneho akaryo ko kukeza abenegihugu bo muri kano karere kuko iri vuriro ryaje ku bwabo ribapfunyire urugendo. Aha rero ico mwomenya, iri vuriro si rya Jean d'Arc gusa, ni iryanyu muri bungabunge aronsa akazi, namwe mukore nk'abikorera. Mwakire abarwayi mu rukundo na kare burya umurwayi cyangwa umuntu wari wese yakiriwe neza aba yamaze kuronka umuti hakiri kare, ku buryo n'abaganga bazakubuza arogereza gusa bamubwirira neza. Ako niko kamo umutima utewe. Mubiteho babona akarusho kandi n'ibikoresho bihari mubifate neza, niho muzuba
mwiteye iteka mutere muriteye kandi wahaye ako kazi. Mu kurangiza rino jambo nagira nsabe abajejwe intwaro muri kano karere muhimirize abo murongoye kwitura ivuriro ntihagire abazoja kwa barumenyi mu gihe bakiswe n'amagara. Mukorane neza n'abarongoye ivuriro ikibagoye mu kitorero umuti mwese muri hamwe na kare bavuga yuko mwese muri hamwe ibintu byose bishoboka. Kurangiza rero uko nabivuze nagira nsubire nshimire cyane abarongoye rino vuriro cyane cyane representation legale abariserukira imbere y'amategeko, hanyuma by'umwihariko bashimire leta y'u Burundi yaserukiye ngaha n'umwunganizi w'umushikiranganji magara y'abantu no kwitwarakiza ubunyangamugayo sida. Ntibagiye mwebwe mwese mwitabye kano kamo. Hariho abatashoboye kuza kandi namwe mwebwe mwari mufise imirimo myinshi kandi nkugure myiza kurusha n'iyi, ariko mwahisemo kuza kwifatikanya n'abatunganije runo rubanza. Nagira rero nsubire kubakeza kandi mwebwe mwarabitunganije mururanirwe, murakoze. Imana ibahe. Imana se umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye ubugingo muri Kristo Yesu uno munsi. Ndashimira na nyine icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yitanga atiziganya mu bikorwa by'iterambere no mu kuduha intumbero yo guteza imbere igihugu mu bisata byose. Ndashimira inshuti, abagenzi n'ababanyi mwaje kwifatanya natwe muri bino birori byo gutanguza icese ibikorwa bya kino kigo. Sino kwibagira gushimira abamenyesha amakuru, amaradiyo n'abakoresha uburyo ngurukana bumenyi mu kumenyesha no gukwiragiza inkuru. Iki kigo cy'ubuvuzi cyitiriwe Ikizinga Bethesda. Iryo jambo turisanga mu gitabo cy'ivyanditswe vyera Bibiliya mu majambo yanditswe na Yohana ikigabane ca 5. Bethesda risigura ikizinga cyo gutabarwa no gukira indwara kubizera umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ihangiro ryacu twashatse gushikanira ubuvuzi abenegihugu bubegereye no gushigikira leta mu gutanga akazi mu rwaruka rutarinze kuzera amaso leta. Ngiye kuvuga ibijanye n'ibisata bigize kino kigo cy'ubuvuzi Centre Medical Bethesda. Hari igisata kijejwe gusuzuma indwara ku barwayi bituye umuganga, arico twita mu rurimi rw'igifaransa consultation. Tukaba dufise abaganga batandukanye. Hari abaganga bafise impamyabushobozi yo kuvura indwara zose, abaganga banonosoye indwara z'abana, n'umuganga ajejwe kuvura abagabo bafise indwara y'igisukari, akanabavuza imiti ivuye mu biterwa kama gusa. Dufise n'igisata cyo kwandika no kurihira no kurihisha ibiba byakorewe baje bakwitura hano muri kino kigo cy'ubuvuzi. Hariho n'igisata cyo kwakira abagwayi bakitswe n'amagara bisaba kwihutira kubavura, ico twita mu gifaransa urgence. Dufise kandi n'igisata gikorerwamwo ibikorwa by'abaforoma no kwakira abafise ububabare bwo ku mubiri, arico twita soins infirmiers et petite chirurgie. Dufise igisata cya laboratoire, ngira abari kumwe natwe aho twariko turagendura ibikorerwa muri kino kigo cy'ibivuzi mwabibonye. Turafise igisata cya laboratoire ikoresha ibikoresho biteye imbere mu buryo bwa none kandi bikora ibipimo byinshi.
aha nashaka kumenyesha ko ibigo bifise ivyo bikoresho mwabonye hariya muri laboratoire yacu ari bibiri mu Burundi. Harimo ikigo c'ubuvuzi, birimo ikigo c'ubuvuzi ca Centre Medical Bethesda. Dufise n'igisata cyo gukurikirana imbanyi, gufasha kwibaruka no gukurikirana abavyeyi bafise uburwayi mu kiringo cyo kwibungenga no kubakurikirana bahejeje kwibaruka hamwe no mu minsi ikurikira kwibaruka. Dufise igisata kijejwe gucandaga abana n'abavyeyi bibungenze no kubahimiriza gufungura neza, kwikingira indwara zibangamira uwo murwi w'abantu bari muri ico kiringo c'ubuzima. Aha nshatse kuvuga abana bafite imyaka iri munsi y'imyaka 5 n'abagore bibungenze. Dufite igisata kijejwe gukurikirana hafi abarwayi bari mu buraro mu kigo ca Centre Medical, arico twita mu gifaransa hospitalisation, n'igisata cyo kubika no gutanga imiti. Ijambo rigira gatatu nashaka kubashikiriza n'uburyo ikigo cy'ubuvuzi cakira, kimenya kandi kigafasha abaje bacitura. Hakoreshwa uburyo bwo kumenyesha no kumenyekanisha bijanye n'umurwayi hakoreshejwe ikinyabwonko twita ordinateur kirimo ibiranga umurwayi. Twashizemwo idonido y'ibikenewe mu bisata vyose vy'iki kigo. Aha ndavuga ico twita muri rurimi rw'igifaransa logiciel de gestion des centres de structures de soins. Iyo umurwayi rero ajagana kino kigo yakirwa n'umwanditsi, kuvuga kuri reception, akandika ibiranga umurwayi vyose n'ibipimo vy'ibanze, ubushuhe, ivuduka ry'umurindi w'amaraso, uko umutima utera n'ibiro umurwayi afise. Umurwayi agiye kubona na muganga nta gipapuro agenda atwaye, ashika mu biro vya muganga yamaze kumubona. Muganga icakora amubaza izina kugira ngo ahinyuze yuko uwo murwayi amushikiriye ariwe yabonye mu kinyabwonko. Mu gihe hakenewe ibipimo vy'amaraso n'ibindi, umuganga aravyandika muri ico kinyabwonko. Ubwo nyene ujejwe gupima muri laboratoire acabona, acagenda yihutira kuja kuraba uwo murwayi. Aho naho hakoreshwa inimero gusa y'umurwayi yatanzwe n'umwanditsi. Iyo ibipimo bibonetse rero vyandikwa mu kinyabwonko nyene, bigaca bishikira umuganga ubwo nyene akabona kuvura neza umurwayi. Aha niho gusa hakoreshwa urupapuro ruriko imiti muganga yanditse. Umurwayi agaca atumbera aho barihira ivyo yakorewe vyose harimo n'imiti. Ahejeje kuriha aca atumbera mu bubiko bw'imiti. Tuzokwakira rero abagwayi basuzumwe n'abaganga bo ku yandi mavuriro iyo baje bipfuza gukoresha ibipimo vya laboratoire. Ikijanye n'ibiciro mu kigo c'ubuvuzi citiriwe Kizinga Bethesda, haba gusuzumwa na muganga, haba gupima amaraso n'ibindi nko muri laboratoire, haba ku miti, twisunze ibiciro vy'amavuriro y'abikorera utwabo atakurondera inyungu y'umurengera. Agapapuro twabaronkeje karavyerekana uburyo bupfunyapfunyije. Akabirya muri Centre Medical Bethesda. Ikigo c'ubuvuzi Bethesda ni ikigo c'abitirirwa umwami Yesu Kristo, bamukunda kandi bafise inyota yo kumunezereza. Turavura ariko tukamenyesha ko Yesu Kristo ari we mukiza kandi ari umwami. Turasengera abagwayi, atari abagwayi gusa ariko n'abandi bose bipfuza kumenya no gutabarwa n'uwo mwami atakimunanira. Ikigo c'ubuvuzi Bethesda kirafise ibisabo cyashaka gushikiriza abajejwe intwaro n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu. Abajejwe intwaro dushigikiye umugambi wa leta w'igihugu cacu ciza, kandi ikigo kiracari gishasha. Twashaka kubasaba ko mwotuba hafi mukaja muratumenyesha amategeko tukayakurikiza, ibitagenda neza tukabikosora, ibibuze tukabirondera. Umutekano w'iki kigo ukama uramye. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu turifuza gose ko mwokwama mutugendera
mukadusuzuma mukadufasha gushyira mu ngiro ingingo ngenderwako mu kuvura abenegihugu no gukurikiza urutonde rwo kurangura ibikorwa byo muri iki kigo. Turifuza kudushyira ku rutonde rw'abaronka uturusho iyo bashize mu ngiro ibisabwa n'ubushikiranganji burongoye kandi buserukira. Aha nashaka kuvuga ibijyanye na PDS. Natwe turiyemeje ko ikigo cy'ubuvuzi Bethesda kitazodohoka ku ntumbero mwagihaye no kwitwararika amagara y'abarundi n'abenegihugu bose agume ameze neza. Nongeye gushima mwese mwitavye kano kamo, nshimira abatware mwashizwe hejuru mwemeye kureka imirimo yanyu y'ikimazi mukaza kudutera iteka. Imana ibampera umugisha, amahoro n'ubugingo budashira. Abagenzi, inshuti, ababanyi n'abenegihugu ndabashimiye mvuga nti iki kigo ni cyanyu, nk'uko waserukiye intara ya Bujumbura Meri yabivuze. Ni cyacu kandi ni iterambere kuri twese. Niharambe Uburundi buteye imbere, niharambe abarundi bafite amagara meza. Murakoze. ubwa mbere na mbere nifatikanije n'abatanguye gufata ijambo nkengurukira Imana mushobora byose, iyo yashoboye kudufasha ikadushikana muri kino kibanza ciza, ndetse ikaba yanazigamye mwese muri ngaha. Sabe shengero muri ngaha mu ntiza amashi dukengurukire Imana rugira byose. Nk'uko mubizi, leta y'u Burundi yaremereye abenegihugu ko irajwe ishinga no gushikana abenegihugu bayo ku iterambere rirama, na cane cane rifatiye ku magara meza. Ni naho leta yasubira gutangariza abenegihugu ko igiye kubandanya ikomeza umugambi wo kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze, co kimwe n'abibarukira kwa muganga. Ivyo rero bishimangira uwo mwitwarariko leta ifitiye abenegihugu bayo. Tubibutse abo batavyibuka neza mwese mwitavye ibi birori n'abaja gukurikirana ijambo ku nsamirizi, ko muri iryo hangiro rya leta ryo guteza imbere amagara y'abenegihugu harimwo kwegereza ubuvuzi abenegihugu, kubaka ibitaro vya leta muri buri komine. Aha mbere ngiye ko ndabamenyesha ko muri iki gihe ibitaro vy'amakomine bimaze gukora ahantu henshi, dusaba abenegihugu yuko bobandanya babihurumbira. Kugira ngo rero leta ishike kw'iryo hangiro, yaranateye akamo abo bose, baba abavukagihugu canke abunganira leta, yaba amashirahamwe yigenga canke abanyamitahe, guterera agacumu k'ubumwe nabo bakerekana uruhara n'ishaka bafise mu guteza imbere igisata c'amagara y'abantu. Mu mihingo itari mike y'igihugu, ibitaro n'amavuriro y'abigenga biramaze kugurura imiryango. Ivyo bikerekana ko ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida budatamba bwirorera. Ni mw'iyo ntumbero kw'igenekerezo rya 12 mu Kakaro umwaka wa 2023 turi hano twugurura ibikorwa byo kuvura abenegihugu muri kino kigo Centre Medical Bethesda, byubatswe ngaha muri quartier Muyaga, zone Gihosha, muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Nta nkeka ko ibi bitaro vyuguruwe bije kunganira abenegihugu bo muri kano karere bazoba bakeneye ubuvuzi. Ibi bitaro rero vyuguruwe vyubatswe n'umwenegihugu w'Umurundikazi arangurira imirimo yiwe mu mahanga, bikaba bikurikiye ibindi bitaro by'akarorero
Village Health Works biri ku mutumba Kigutu muri komine Vyanda mu ntara ya Bururi, navyo vyubatswe n'umwenegihugu asanzwe arangurira ibikorwa vyiwe mu mahanga. Ivyo navyo bikaba vyuguruwe ku mugaragaro kw'igenekerezo rya 20 Ruheshi umwaka wa 2023 na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida burashimiye cyane muri rusangi abajejwe iki kigo, na cyane cyane umupfasoni yubatse iki kigo, nabo bose bitanga bakabandanya bitabira akamo batewe na leta mu kwishigikira mu migambi yayo y'iterambere. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida buronkeyeho akaryo ko gusubira gutera akamo abo bose, baba abasanzwe baba hano mu gihugu canke ababa mu mahanga, gukorana n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida kugira ngo bubereke ibisabwa mu ntumbero yo guherekeza leta mu bikorwa biteza imbere igisata c'amagara y'abantu n'ubuvuzi burimwo akanovera. Igwirirana ry'ibigo, amavuriro n'ibitaro nk'ibi biza kunganira ubushikiranganji gutorera inyishu ibisabo vya bamwe mu benegihugu bakibona ko bafata ingendo zirezire kugira bashikire amavuriro. Biranafasha kugabanya ibitigiri vy'umurengera w'abagwayi bicibonekeza mu bitaro n'amavuriro bitandukanye canke imirongo y'abatonda barindiriye kuvurwa. Turakenguriye cane kandi ko iki kigo nk'uko mwavyumvise mu ijambo ry'uguserukira imbere y'amategeko isanzwe ikora muri bwa buhinga bwa none bwo kwakira abarwayi, aho abakorera mu bisata bitandukanye bashobora gukurikirana ivyo umurwayi akeneye canke aho agejeje kwifuza batarinze kuraba mu mpapuro. Tugahamagarira abo bamaze gushika kuri ubwo buhinga bushasha kubusabikaniriza ibindi bitaro n'amavuriro, byaba ibikorera hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati, gutyo mu minsi iri imbere tuzosange ibitaro byose n'amavuriro bakorera muri ubwo buryo bugezweho. Banyakubahwa abatumire bahire mwese muri ngaha shengero, ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida bwamara ntaryo buhamagarira abenegihugu kwitura amavuriro abegereye mu gihe bagize akababakiye ku bijanye n'amagara yabo. Nta nkeka rero ko namwebwe benegihugu bo ngaha muri komine Ntahangwa zone Gihosha ndetse n'abo mu yindi micungararo ko mugiye kwitura iki kigo co kimwe n'ibindi biri hafi yanyu kugira ngo babafashe, gutyo igihugu kibeho gifise abenegihugu bafise amagara meza yo mushinge w'iterambere. Ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida, tukaba tubemereye kuzokwama tubaherekeza mu kubaba hafi mu bikorwa vyiza muriko murarangura byo gushigikira ubushikiranganji mu guteza imbere iki gisata c'amagara y'abantu. Nagomba kubamenyesha kw'ijambo ubuserukira iki kigo imbere y'amategeko yashikirije biraba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yuko ivyo bisabo twabishize ku muzirikano. Banyakubahwa mwese batumire bahire, sinorangira za rino jambo ntasubiye gushimira uburongozi bw'iki kigo bwadukoranije kuri uyu munsi muri bino birori byo gutanguza ku mugaragaro ibikorwa byo kuvura abenegihugu bo muri kino kigo Centre Medical Bethesda. Sinoreka gushimira kandi uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura bwihagurukiye bukaza gushigikira iki gikorwa. Shimira kandi namwe mwese mwitavye bino birori byo kugurura kino kigo Centre Medical Bethesda. Twifurije abakozi bakora muri kino kigo yuko bokora akazi kabo
bakoresheje akarangamutima ko kuvura abenegihugu. Aba benegihugu ni bene wanyu, bamwe ni bashiki banyu, abandi n'abana banyu, abandi ni ba mama banyu. Murabavura rero mumenya yuko mutegerezwa kubavura nk'abanyu, ndetse n'umunyamahanga azoza bitura muzomugire nk'uyu. Nkaba rero nagomba gushimira mwese mwaje muri bino birori, ndabifuriza amagara meza. Niharambe Uburundi, harambe abarundi bafise amagara meza. Murakoze, Imana ibampezagirire.
Yesu Nazareti.